ntigikunda gusubira gukora muri ino nzu nukuri nimugerageze uburyo bwose nyumva itika ari amahera make nukuri munzire kandi munyongereze ubwira nukuri ndagusigira ni wowe mbona muri iki gihugu nukuri ko wemeye ukemera ukanyitaho n'umuntu unyiteho aya mahera mfise nibwo ari make inze hama ari make wowe uzoca untegera hama unyongereze itike hama nzovuma nterefona mu Burundi amahera yose ariyo kwangana kose hama ndayagusubize ni kuvuga mu muryango wanjye musaza wanjye mama wanjye amaze gutora amahera y'amezi 5 mu mwaka n'amezi 5 maze ngaha muri iyi nzu ikibazo mfise nico nyene nuko wewe wogerageza kugira mve ngaha nukuri nta kindi musaza wanjye amahera uko ndayafise kose mbwira uno mama bazinduke bandonderera imodoka bantaburiza itike hama nze muri Riyade hama turondere office ya Safirisize nico kibazo mfise kuba ndiko ndavuga mpahamuka wihangane sinzewe nawe ubyibaze ari nka wewe nukuri ndi mu gihugu kitarimo umuryango ndi mu gihugu ntazi wowe rero nyisura hama icyo ndaguha wadiye no mu mama baze kuntaburiza itike mbe muri Riyade hama nomero zawe ndazizane iyo ndagusikira tuzorondera office ya Safirisize hama asubiza mu Burundi subiye kumva message numva ngo ya passport n'ibiki ndagize yamba muri groupe mumeze neza nta muntu yabazo no mudamu nembara umukobwa yombarira yobakotse iyo mudamu afite ibibazo byinshi yitwa Peniyeni nibyo muri ko marayaga ningira muyaza amajambo 5 rimwe n'iryo riba riryo uvuga yaramaze kononekara mu bwenge rero umuntu yoba muzi akaba azi abi wabo canke nubwo yobaza ikigo yaje azananye numva umenga byoba byiza kuko basi ico kigo kigafuma kimufasha agasubira mu Burundi kuko abi wabo nawe nyene mbona numva umenga ntibamunetswe ndabaha amakuru y'ibyo tuvugana ko bitameze neza mu mutwe pe yarayononekaye urumva nyene menga ntavyo banetswe ari mu gahinga inabuje yaramutereye hanze nukuri bashi ibibazo ni byinshi urumva ndiko ndinginga umudama mufise ati mugumye ntihagire yindi nzu mushiramwo ngo agiye mu kazi kuko urumva ko yamaze kononekara mu mutwe urumva irona ko umuntu yoba muzi umuntu yoba azi nabi wabo kuko je umuntu tuvugana ntabwo ari wabo numvise umuntu wamusafirishije ngo nawamufashije bijya mu passport n'ibiki nukuri ntako nakora namubwiye ntigenda ubwira abi wabo baze kuri office basabe ntiyaratahe kuri je office mu Burundi basi nyene mperuka vyitabiriye rero je kubera ko ibintu byo kuguma nivanga mu bintu by'umuntu sindabikunda subiye kumva message numva ngo baza baramwirukanye zari mwibarabara nukuri mana ibibazo birasumbana nari nabuje nasanze yanyandikiye ngo pene yararagiye ngo ntimuze musubire kumumbatsa nanje nari nzi yuko abo bagumye bamukurikirana nukuri umuntu yoba muzi cyangwa umuntu yoba azi ikigo yaje azananye ako cyangwa umuntu yoba azi abi wabo nyezi nako je urumva ko n'uwo tuvugana atari uwe wabo ngiye no kubimenya ko atari uwe wabo bunyene nari nzi je ngo ndiko mvugana na musaza we basi nyene muri bwa mwe na gwa rukundo rw'abarundi ndasavye umuntu yoba azi abi wabo nyezina byibura umuntu yoba azi ikigo yaje azananye ndasavye n'ukuri mu mufashe umuntu kobwa atahe nimero zawe nabuje ndazifise gusa ariko ibintu bya office jewe yajazana nako ntabyo nzi kuko ni uri kurana nabimubaza sivya kwishura mu bintu mubaza sivya kwishura inshuti zanje muri bukangaha twarabahaye inkuru nyene atari nziza zose ndazita inkuru nziza n'inkuru mbi zose ndazita inkuru dutabariza uwo Peniyeni mutabariza igihe yaramerewe nabi hadaheze iminsi na myinshi harabaye ikindi kintu kidasanzwe yaravuye mu nzu agiye kwihereza igipolisi hanyuma baca baramufata ntibamufashe by the way
yarabasize baragombye kumufata arabasiga hanyuma ashashika ahantu ku muntu w'umwarabu naramukurikiranye turavugana ariko ahantu yari ari maze kubona location ni hahandi abantu bariyo nk'ubuserukizi butagenda gutora ntiyagiye gutorwa nyahantu yari ari kuko mu by'ukuri hari kure hanyuma uko byabandanije numvikanye na nyamama yuko amujana ku gipolisi kugira ngo igipolisi kizomufashe gushika muri Riyade kuko yari kure ya Riyade je kuva tuvuganye n'uyu muntu yamutoye naramwandikiye mu nyuma ntiyongeye kunyishura vyaciye bigaragara yuko iyo bamujanye ku gipolisi nta makuru ibona ngiye kuronka ntabwo ndindiriye ko Peniel azondondera kuko namuhaye nimero zanje ariko uko mwumvise umuntu abivuga ntakwije neza hano nagerageje kuraba ko nobona nimero twavuganye ko kugira ngo bumvishe amajwi makeya kubera ko mvuga n'abantu benshi no kuri nabibuze hano mu mbabarire kandi ariko reka nabwiye mu majambo make ko twavuganye urumva ubwa mbere twavuga ije namutije ibintu bibiri nyamuhira yamutoye umumama mwiza cyane bijya abantu beza bariho w'umwarabu ngo twamugaburiye ngo ameze nabi Peniel ivyo namubwira yaca ambwira akagomba kumbarira ibintu byose byo guhera ku ntango nanje kubera mfise umwanya mutoya ngo yatumviriza nshaka umbwira ibintu bikuru bikuru gusa icyambere mbwira aho sinibwabwane na buja wiwe mbwira ahantu uri nshaka location nicyo kintu cyambere nkeneye nagira numve ko ari muri Riyade canke hafi hamwe ambassade ishobora kuja kubatora hanyuma tubibwire ambassade nkuko yamitabara imutabare canke tubivuge n'ahandi hanyuma tumutabarize nkuko vyama bigenda mugo ntivyakunze kubera yuko yari ahantu kure cane nukuri ntaho mbonye ahantu ni kuri gose sinibona ndabibona setime reka ndabe ko nahabona sinzi ko nahabona naco ndahabereka ahantu yarampaye location sindahabona Charlotte Cya kumbwira kurondera nimero n'igihe n'umpaye iyo atari umuntu yamvugije mu masaha n'igihe n'umpaye mu by'ukuri kandi ndagerageza kureba ko ndagerageza kwandika ko amazina kugira ngo bize kumfasha okay hanyuma byarangiye kugira ngo byumve neza murumva ko byarangiye uyu muntu tutongeye kuvugana iyo audio rero byumvikana ko ni audio yabonetse mu nyuma inyuma yaho jitu twavuganye n'uwatoye uyu mu Peniel icyo ngomba kuvuga ndi iki rero ndazibuze izi audio mwihangane ngo muvuge ikintu kimwe cyane ese bariyikamana koko nuko rero ndabuze ikiganiro twagiranye na inabuja Peniel canke Peniel ubwiwe ariko jini namusabiye ibintu bibiri kuri bane bantu bamutoye bamuronderera akazi canke mujane mu gipolisi kizomufasha gushika muri Riyade birabaje cyane gose reka ndabe audio nyanganye na buja ndungikiye nimba ntihe sinzi ko ni audio usanga audio ndungikiye yes reka numvirize ko bari Peniel ndungikiye audio izi audio ni audio nyinshi wanashaka rungitse nyinshi cyane Nshuti zanje bakunzi munkurikira nyuma yo kubona yuko bincanze nacinja kurondera Peniel kandi Imana iramumpaye ndamurose ku nimero ya wa munabuja niwe bakiri kumwe ibi ndabivuze kubera ko tumaze kuganira gatoya reka rero dukora ikiganiro na Peniel gitomoye kirambuye hanyuma twumva ukuntu ubuzima bwe bumeze
ntibiza koroha mugabo ndazi birantwara umwanya ariko nivyo niyemeje wumva. Ego ndi ku murongo ndi peniyera ndagomba ndakubwire ni kuvuga ujya munsi bantaye bukeye ndari mvuze ni wa mumama yantora yagumye ambwira ati ngo rindira ngo ugume ngaha ejo databuza yaciye yaza ngo nantore ngo asubize ngo mu rugo nanze ze peniyera ndanga ni kuvuga nukuri ni umuntu abarize mubwire databuza aze wansubize anzane kuri wo nukuri zese subira mu rugo rwiwe wa mama ntabwo yanzanye kuri ka kazi nukuri n'umuntu abarize zewe peniyera ngende ndiko ntabarizwa n'umukobwa ndatelefone nukuri mvugiza wewe kawego wa mama turi kumwe ndice akabumva vyogenda gute yaranyirukanye akanta mwibarabara hama akaca agaruka ngo ngonya ngo subira ngo mu rupangi wiwe wa mama nawe yangumize ngaha na kakazi sindagiye nukuri nimuraba ukuntu mwobigenza mubwire antware kuri office umugore wari kavuganya ngo ndaratoroce ngo ntazi ngo iyo ndagiye kandi yankubise abantu babona na mama wiwe yonsurira abantu bose barabibona ukuntu yankubita n'uwo mumama na baba we hano hantu ndi ejo yaraziye ngaha mu rugo uno mu papa waha hantu ndi yaramwirukanye yamubwiye ati nugende nutahe ugende yaciye amaramara aragenda kaka ubwo ndi ku murongo uno mu mama aramaye telefone soma audio hama tuvugane. Urugamba ntigoroshe no kuri iyo peniyera mana yanje umuntu amariwe nabi kwera imana reka tureko numva ko bisoma audio zawe zose ndazumvise ariko hariho audio yindi wari warungitse uvuga yuko ufise amafaranga ushaka ko utabura itike y'indege pana y'indege itike ya bisi ugende muri Riyad none ko batagufashe ngo bayigutaburire byagenze gute abo hantu buri bari kugufasha kugutaburira tike nimba ayo mafaranga kw'itike ukiyeranja ukava muri Riyad aho uri ukagera muri Riyad byari kuba vyoroshe uko bigenda kose muri Riyad bari kugenda kuri ofisi cyangwa ukigira no gukora akazi n'ahandi hantu hanyuma umbwiye ngo none ubu uwo mukoresha wawe nyine ujya mu boss wawe yakwirukanye ubu nyine tuvugana mw'isa 3 y'ijoro ari ngaho ni hari canke yarayi byabaye ejo kuri mwe nditase kugenda mana we iragiye ariko hariho audio yindi wari warungitse uvuga yuko ufise amafaranga ushaka ko utabura itike y'indege pana y'indege itike ya bisi ugenda muri peniyera ndagomba ndakubwire reka ndabumvishe audio yandungikiye ambwira ko ngo afise mahira gushaka kugura ngo utabura itike ngo agende muri Riyad ndi peniyera ndagomba ndakubwire kugira ngo nze ikivuga nyina wa data buda yarampaye amahera ndagomba abantu aburize iti ejo nza muri Riyad ndi peniyera tora telefoni yisure reka mbere ujya mu kaga abwire uno mu mama kugira abantu aburize itike nze muri Riyad zose mbura kuguma muri uno muryango kubera mfise itike nta ngorane bazoza abantu aburize itike hama nze muri Riyad ndazumvise ariko hariho uvuga yuko ufise amafaranga ushaka byabaye byo
byabaye byo byabaye byo rungika audio imwe iri hamwe uvuge neza ikibazo cawe ndagusavye kandi narakubwiye n'ejo bundi irahuze rungika audio nyinshi ubuce buce nk'iyo audio urungitse imwe ntaco numvise fata audio imwe witonde urungike icyumviro cawe peniera kubera ukomeze gutyo byabaye byo byabaye byo byabaye byo ni kuvuga amahera ni ukuri ndi nayo kandi bigaragara yuko yosekana muri riyade yosekana muri riyade ndibaza ko yosekana muri riyade ibyo byabaye byo byabaye ku munsi w'ejo ariko ofisi zidashobora gutabara abantu zishafirisha abantu zishobora kubatabara vraiment murumva nk'uyu muntu nyine agorewe uyu agorewe muri riyade vraiment muri riyade ni intara ntazi ya ruguru bambwiye n'izina byarananiye ibyo byabaye byo byabaye ku munsi w'ejo kuko ntigikunda ko nsubira gukora mu rupangu rw'iwiwe n'ukuri mpuma ndemera niba wewe uno mu mama cyumubwira bazonzaneze bantaburize itike muri no mahera mfise kugira ntahe nakuri kuko ntigikunda ko nsubira gukora mu rupangu rw'iwiwe n'ukuri mpuma ndemera niba wewe uno mu mama cyumubwira bazonzaneze bantaburize itike muri no mahera mfise kugira ntahe nakuri ntariko dikwiye peni none amafaranga ufise nangahe n'ijana n'amajana abiri n'amajana atatu n'amajana atanu n'igihumbi nangahe kugira twumve ko ari mwitike mukantabariza nkava hano nicyo kibazo mfise nukuri gerageza umbwirire uno mu mama bagende bantaburize itike muri aya mahera mfise hama nze muri riyade hama wenze ukurondere hama maze gusika wowe tukabonana wewe tuzoca tugerageza uburyo bwose kugira turondere ofisi ya San Felix zankuye mu Burundi na ofisi Saudiya hama bandihira itike bansubiza mu Burundi kuko ni bene bampamagaye bankora mu Burundi bambwira ngo bandonkeye akazi nukuri nta bundi buzima ndepiniyera ndokora nukuri kakasizeho kuba ndiko ndavuga mpahamuka ibaze umwaka wose n'amezi 5 ngira ofisi nimungure muri urugo bamfase nabi bangumizaho umwaka wose ndababwira nimungure muri ino nzu bamfase nabi bangumizaho ntako ntakoze sijyambere kuva mu kwezi kwa mbere kuzika n'uno munsi bamfata nabi ntigikunda kusubira gukora muri ino nzu nukuri nimugerageze uburyo bwose nyomba itikare ari amahera make nukuri munzire kandi munyongereze ubwira nukuri ndagusigira ni wowe mbona muri iki gihugu nukuri ko wemeye ukemera ukanyitaho n'umuntu unyiteho aya mahera mfise nibwo ari make inze hama ari make wowe uzoca untegera hama unyongereze itike hama nzovuma nterefona mu Burundi amahera yose ariyo kwangana kose hama ndayagusubize ni kuvuga mu muryango wanjye musaza wanjye mama wanjye amaze gutora amahera y'amezi 5 mu mwaka n'amezi 5 maze ngaha muri iyi nzu ikibazo mfise nico nyene nuko wewe wogerageza kugira mve ngaha nukuri nta kindi musaza wanjye amahera uko ndayafise kose mbwira uno mu mama bazinduke bandonderera imodoka bantaburiza itike hama nze muri riyade hama turondere ofisi ya San Felix nico kibazo ofisi ndi Rwanda
kuba ndiko ndavuga mpahamuka wihangane sinzewe nawe uvyibaze ari nka wewe ukuri ndi mu gihugu kitarimo umuryango ndi mu gihugu ntazi wowe rero nyisura hama ico ndaguha wadiyo no mu mama baze ko ntaburiza itike imbe muri Riyadi hama inomero zawe ndazizane iyo ndagusikira tuzorondera ofisi ya Nzamfirisiza hama masubiza mu Burundi wewe rero uraza kwisura uno mu mama araza kumpa wadiyo kamunyarutse kuntabariza zemve hano nukuri nta wundi mutwaro mfise ntahe namwishuye ariko na audio namuntu ashaka message namurundikiye ngiye namwandikiye. قال الموظف إنه يملك المال لشراء تذكرة سفر إلى الرياض. أرجو منك الحضور غدا ومساعدته في شراء التذكرة وإحضاره إلى مكتبنا. mu Congereza nabwiye ko avuze yuko afise amafaranga y'itike yuko rero bomufasha. The cook said he had money to buy a ticket to Riyadh. Please come tomorrow and help him buy the ticket and bring it to our office. Yes, yavuze uwo muntu avuze ko afise amafaranga y'itike, ni mumufashe kugura itike kugira ngo ejo azoce itike y'imodoka imugeza muri Riyadh izomugeza kuri office ino muri Riyadh. Donc kugira ngo aze bamurungike kuko ahantu ari ni kure gose ntashobora kugira. Rero reka namurungikiye ariko ndabona ko atariko arabyumva, reka tubikore gutya. Ariko ngize ikosa naje byancanze kubera nyene bariko barangira, reka nkoreshe kurungika kuri ni kubera telefone yindi rikiri kwega nari ngombye gucisha ku telefone yindi nyaruka, ariko menga ntibariko barabitahura. Mani mufashe uwo muntu n'ukuri ararushe. Nagire ko nugwa nimero yanje yanka aho nanditse ni hehe ni ngaha. Yes, nukuri ntibariko barabisoma, ariko ndabona telefone yanje ifise ikibazo icyateba gusoma ibintu ndungika kubera ko irimo ama message nko mu miliyoni. Niyo ngorane ukuri abantu bampamagara sindabitaba kuko uyu muntu ndiko ndafasha mu mwanya ni wenyine nitaba. Yes, ngiyi message irashitse, Imana ishimwe. Bigoranye gose ishikahamagara ni wowe canke n'ibindi yasiba. kamunyarutse kuntabariza zemve hano nukuri nta wundi mutwaro mfise ntahe numvise nibaza nabaje ufise amahera ngahe, ntigeze akinyishura, yarahamutse. Siwe Murundi vraiment, siwe nukuri, siwe Murundi kazi ahantu mugahinga. None nk'aka gasa akazi ka ofisi zibarungika muri Arabia, none ziba zitaye n'umwanda, ziba zitaye canke n'abantu. Umuntu ari mu ngorane nk'izi udashobora kumufasha wo musafishiriza ikintu bituma bireka vraiment. Reka twumve aranyishuye. أنا لست في الرياض، أنا في قرية ما أقدر أروح. أنا لست في الرياض، أنا في قرية ما أقدر أروح. Sindacyumva neza n'icyarabu kirandoka. أنا لست في الرياض. Okay, reka ndamubwire ko ntabyumva neza, bisubiremo neza da. wanditse akajya kwisuye semiyo wende yakwisuye wumviritse hamaze umuyiranda wumviritse akwisuye urumva musaza wanjye n'ukuri kuguma muri uno muryango ntabwo byoroshye kweri
ukuri ntabwo byoroshye nubwo bariko bamfata neza ukuri ntabwo byoroshye ndovuma nta kweli أنا في قرية ما أقدر أروح أنا عشت في الرياض أنا في قرية ما أقدر أروح wanditse akajya kwisuye semuyo wende yakwisuye wumviritse hamaze umuyanda wumvire byakwisuye urumva musaza wanjye n'ukuri kuguma muri uno muryango ntabwo byoroshye kweli ibyo avuze sinabyumvise kandi nabyanditseho ntumvise ibyo avuze ahubwo ibyo avuze sinabyumvise kandi namwanditse nabyanditse muri message ahubwo none ko uvuze ko bagufashe neza ukaba utari mu ujya muryango ikibazo ufise n'ikihe ntiwo kwitonda ukabitegura neza baramuhahamuye biteura mutabariza hari uwundi muntu ndiko ndafasha yitwa Peniel worindira uko ari ku murongo hanyuma uwe twavugana hanyuma umbabarire ndi kwa muramu wiwe umugabo w'uwo turi kumwe n'uwo databuza baravukana uwo mugabo yankoreza n'uwo mugabo ndiko baravukana ni cene wabo na cene wabo none reka ndakubaza ikibazo kowe twavuganye n'ugiye yari yagutoye uwo mugabo si umwe yagutora kuko ujya yagutoye twavuganye ko kujana ku gipolisi canke kuronderera akazi yakuronderera akazi none mu muryango nyene uwo munsi twongeye kuvugana umbwira yuko uri mu muryango nyene vyagenze gute kandi bambwiye ngo bagufashe neza none bagufashe neza ntiborindira bakaguhemba ukabanza kuronka amafaranga akwiye hanyuma nkazokorera ukuntu uva ngaho twabiteguye neza ukabanza ukarondera kwanza telefone yiwawe wiyaranje wigore nimba bishoboka uce bugufi ukore ubanze urondere telefone yawe uronke n'amafaranga y'umushahara nk'ay'ukwezi ugize imana bakaguhemba byo ari vyiza atari uko iyo byose uvuga rero urumva nk'ubu sinumvise n'ivyo nyishuye wahava usanga badashobora kwemera gutabura itiki mw'ico gihe uzoca ugira gute nyishura okay hanyuma kanda mbwira amajambo abiri Peni urabona tuvugana umwanya munini kandi ntibikunda ubu kubera ko mfise ibindi ngomba nkore n'abandi bantu mbona na Highland kandi mbona bafise bakeneye ubutabazi buruta ubwo bwawe nubwo nawe bukeneye rero we ngomara gusezere shaka numve gusa inyishu y'abo bantu bawe ibisigaye ntitwoshe tuguma tuvuga nawe gusa nibaza kubizi urazi ko n'abandi bafise ingorane yego my god ndiko namurunza audio bantelefonye bantelefonye abandi bantu ntibikunda nariko mvuga ati bashobora andi nzohaba mparangana murambabari nariko mvuga yuko ngomba nitaba abandi bantu bombwira ijambo rikuru abo nabo ivyo bambwiye nico bavuze nabandikiye bakira bagisobanure neza hanyuma wenshi ndagusezera kuko buri gihe ntwara umwanya munini ariko birumvikana kandi ufise ingorane mubwo n'abandi barazifise kandi zirenze izo ziwawe ni kuvuga uno mumama ni wa wundi nyene injya nyakira umwe mwavugana ni ubu nyene erego uno mumama yantoye ni kuvuga banzanye kuri uwo mumama muramurya acarangumya ni wene wa mumama umwe mwavugana yuko ashobora kundonderera akazi rero ntako yandondereye ndacari muhiri wiwe kakazi ntabwo ndakazako ndacari muhiri wiwe ndi muhiri wiwe kakazi ntako yanzanyeko kumva izindi audio ya nyuma ntivyoroshe ndakwisuye ndakubwiye ti ubu ni wa mumama nyene yantora ubu ni wa mumama ni mugenzi wuwo ndakorera ndagumye wiwe
kakazi ntako yanzanye ko ndi wiwe gusa uko nyene nta kazi ndiko nkora ndicaye uko nyene kimwe gusa ndamufasha gukora umukozi wiwe nta bindi kakazi ntako yanzanye ko uwo ni wa mumama mwavugana urya munsi nyene niwo n'ubu ndacari muhiri wiwe. none Penny wewe ko ufise amafaranga y'itike ubu ntiwokuyaranja co ukabwira uwo mukozi mugafashanya. Ikibazo nta telefone ufise, uwo mukozi nta telefone afise, kuko yaba wari ufise telefone aho twavugana kenshi nkagufasha, mugabo udafise telefone ntivyokunda. Nagufasha ukuntu ugira muri Riyade, mugabo ntiwanambwiye amafaranga ufise nangahe ngo tumenye ko arimwo itike. Wabajije ko arimwo itike hoho? Niko ntavyumvise ivyo wavuze gusa nambwiye ko atogufasha kuja muri Riyade canke ko ata tike irimwo. So reka ndagusezere rero kuko ntiyanyishuye, nanditse message, mwekiye message anyishure basi. Mwekiye message ni ya nyuma kandi. Ndiko mvugana n'uwundi muntu ndiko ndafasha hewe. Ndabona wagumye umpamagara mugabo hari umuntu ndiko ndafasha. Turamba rero. Oya sindakubwira kuko wugira nka gatanu mpamagaye ndiko ndafasha umunyamuntu, ahubwo mbwira amajambo make icyo bashaka ndagufasha. Nta audio numvirije kuko audio ni nk'igihumbi wumva nobishobora. Urinde sinakumenya. None nta kuntu watura audio zawe. Audio ndazibona ni zitatu. None ufise ingorane canke n'ibintu bisanzwe ugomba ko tuvugana? Abaho hasigana amagara yawe kubera kubura uko ntawutaba. Rero ndashaka kweri mumfashe mubasabire bampereze umurongo nari nabigutumiye muri audio nari nzi ko wadusomye. Mu bindi vyose mugubayeho neza barakugaburira nta kibazo ufise? Nyene barangaburira gusa nye niyo ngwaye asha ndahura n'ibibazo vrema. None wumva ungana n'uwo witwa Peniere bamutaye hanze ari ahantu Mugahinga yatsindaro ndiko ndafasha, we rindira tuzovugana ikindi gihe, we nta ngorane ufise muri make. Oya vrema ntazo gusa ikibazo nari mfise nashaka ko bampa umurongo kubera ko mbona amenga abantu bahereye ino bishitse nkagwara. Urumva nshobora kuzogufasha ariko mugabo ibi wamuhurikira ibiganiro vyanje. Sawa. Wamubikurikira ibiganiro ndabaha, wamubikurikira bijya mvuga kuri YouTube. Vrema je ntago nari bwabigire gusa hariho umugenzi wanje yambwiye ati wowe ni wowe ufasha abantu bari no bafise ibibazo. Reka ndagushira muri groupe ugende gusaba impanuro. Telefone ushobora kuyisabira, je ndashobora kuzogufasha mugabo telefone ushobora gukoresha strategy nawe ukayisabira. Nukuri urabona nukuri naragerageje je gusa rero nza nibaza ko aba bantu badusafisha kari misiyo bafitaniye n'abantu bintu. Je naragerageje telefona muri office ahubwo Oya. bo baciye bambwira ngo telefone ngo ni kabiri mu ndwi, ndababwira ni kabiri mu ndwi gute kandi umuntu ahura n'ibibazo ntabimenyeshe umuryango, umuntu akabayo hasiga amagara. Uri muri groupe? Oya nta groupe ndimo. Reka ndagushireyo ibindi byose uraza kubibarizayo. Hariyo abadimi baza guca bagufasha, hanyuma nanje mugonzo gufasha nanje, ariko mugabo jewe no kuri ikisi kihuta pe kandi mbabarire sivyo? Sawa ko nta kibazo. Wa undi nawe sinzi ko kihari. Yampaye audio ngaha ndende. Biturutse ku burwayi bagira ko n'ubu urupapuro rumwe rw'abana atigeze arumpa. Ibi bintu ibi bantu ndaza kubyumviriza kumbure mu kanya. Kandi gushyira muri groupe aza gushobora ngo sinamushizeyo kumbure nimba atabisobanukiwe. Groupe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, indwi,
umunani, icenda, groupe 10 aza kumbwira ngo vyananiye kwinjira mu mukanya ariko ivyo bimbere no kumwishyura sindamwishyura. Okay, reka tubandanye rero. Ubu peni rero peni yera nibaza ko audio ya nyuma wayumvise ariko ntiwanyishuye. Aba bantu bawe ntibashatse ko bakugurira itike nibyo nibaza, ariko impanuro nabwayo wazumvise uzongera undondere ejo ugire ibihe vyiza. Kuri zanje sindindiriye uko dusezerana ko yatevye kunyishura. Iki kibazo nticyoroshe, ari mu gahinga, baramuzi baramubona, abamusafirishije vraiment reka ndamubereke neza bamuraba, ni mumufashe uyu muntu n'ukuri, ni mumufashe murabe ukuntu yotaha. Mwabonye ifoto yiwe by the way, reka ngeze ngaha umwanya baye muremure, murakoze cane, mumufashe ukuntu ataha ave mu gahinga.